Bavukanye muri Kristo bakunzi b'insamirizi mu vyo wacu Bikira Mariya. Mwebwe mwese tugira dusangira imfungurwa y'umutima y'ijambo ry'Imana turabaha ikaze. Abari hafi n'abari kure abadukurikiranira ku buhinga ngurukana bumenyi murahawe ikaze. Ku buryo budasanzwe turasanganiye abatama n'abatamakazi bacu eka n'abagwaza mbere n'abavuzi bakura uruhoza mu biganiro vya Radio Maria. Kaze gose tugira tuzirikana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Igisomwa ca mbere ni igisomwa dukura mw'ibaruwa mutumwa Paulo yandikiye Abanyaroma kigabane ca mbere kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'indwi. Izaburi ni ya 97 canke 98 bivumwe wese ahayikuye kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka kane. Inkuru nziza nayo tuyishikirizwa na Luka. Ni inkuru nziza dusanga mu kigabane ca 11 c'inkuru nziza ya Luka ku karongo ka 29 gushika ku karongo ka 32. Twugurure amatwi y'imitima yacu umukama atuyagire. Muri kumwe na Padiri Jeremy Bukene. Vumera Mana, vumera ijambo ryawe, natwe abana bawe tuyiteze yompi, vumera. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abaromani. Jewe Paulo, umusuku wa Yezu Kristu, naratorewe ubutumwa sobanurwa mu bandi ngo menyeshe inkuru nziza y'Imana. Iyo nkuru nziza nk'uko abahanuzi babitubwiye kuva na kera mu bitabo bitagatifu, Imana yarayitwemereye. Yerekeye umwana wayo yavutse mu muryango wa Dawudi kubw'umubiri, hanyuma ariyimikwa aba umwana w'Imana mu bubasha bwa mutima ubweranda kubera izuka ryiwe mu bapfuye. Niwe Yezu Kristo umukama wacu, we yaduteye iteka akadutuma kwigisha ku izina ryiwe abapagani bose ngo bamuyoboke bamwemere. Na mwebwe mwahamagawe na Yezu Kristo murabo twatumweko. None mwese batoni b'Imana muri Roma, mwebwe mwahamagariwe kuba beranda, mbifurije urukundo n'amahoro y'Imana ariyo dawe wa twese n'umukama Yezu Kristo. Iryo ni ijambo ry'umukama. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Vyinira umukama akavyino gashasha kuko yakoze ibitangaza. Urukiza turukesha we ruva mu kuryo kwiwe kweranda. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Umukama yaramenyesheje intara z'amahanga yuko ari wakiza kandi yuko ari we ntungane. Yaributse ingene yakunze n'ingene atazohemukira umuryango wa Israeli. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Bakavantara bose bariboneye ingene Imana yacu ikiza. Wasi yuva ukagera, komera amashu umukama, samiriza akanyamuneza. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Ivyo dusoma mu nji ntagatifu yanditse Luka. Muri rya minsi Yezu atangura kubwira ishengero ryahinda, aturugwaruka n'ugwaruka rubi rurondera ikimenyetso. Nta kimenyetso kindi muzohabwa atari ikimenyetso c'umuhanuzi Yonasi. Nkuko Yonasi yabaye ikimenyetso c'Abanyaniniva, niho n'umwana w'umuntu azobera ikimenyetso urugwaruka. Ku munsi w'urubanza, umwamikazi wo mu bumanuko azohaguruka kwagiriza abantu b'urugwaruka agire ko abatsinde, kuko yahanutse ku nkiko akaza kumva ubwenge bwa Salomo, kandi hano hari uwuruta Salomo. Ku munsi w'urubanza Abanyaniniva bazokura hasi kwagiriza urugwaruka bagire ko barutsinde, kuko bihanye kubera inyigisho za Yonasi, kandi hano hari uwuruta Yonasi. Twakire kandi dushemeze iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanye
Mu njiri Yezu Kristu arababajwe cane no kubona abayuda baguma mu mpari z'amajambo adahera. Uyu munsi bamusavye ikimenyetso kandi bizeye ko kiza kumunanira, babe bamumaramaje bashaka kumugeza kumutega umutego. Tuzirikane, ukwemera kubakiye ku bimenyetso siko. Mu kwemera ntihakenewe inzego n'inkoni z'ivyishimikizo. Ntidukeneye kugendera ku bitangaro, ku bimenyetso biboneka, kuko ukwemera ni kuva mu bwenge bushishoza, ubwenge bwiyumvira. Ni ukwemera Imana, ukuyakira no kuyizigira. Nivyo abanyaniniva bagize bumvise ijambo rya Yonasi, bizeye ko Imana izobarekurira, kandi bemeye ko iryo jambo atari ububeshi, barifata nkama, baraheza barishira mu bikorwa, barishira mu buzima kuva ku mwami, maze mu nyuma Imana irabagirira ikigongwe. Nukurekura rero ukwemera nukurekura imizi twenenako kugira ngo twihereze Imana yonyene. Mbega hahoho ikimenyetso basaba ni ikihe? Ni ikimenyetso c'akamarampaka gisa na bimwe mu bimenyetso Musa yakoze. Muribuka ibimenyetso Musa yakoze imbere ya Faraoni gushikaho Faraoni arimbuka. Murazi ko yari yananye. Urumva rero abo bantu nabo bashaka ibimenyetso n'abantu bigira ibinani. Kugira ngo bemere Yezu bakeneye gushitugwa n'ibitangaza. No bigereranya n'abantu mu gufungura usanga barinda gushiramo agapiripiri kenshi ngo niho bashobora kwifungura, ahandi ho ntibo bishobora. Ibi bintu bakoze ni bibi. Womengo Yezu ari mu bwatsi bwacu, umenga ari mw'itongo ryacu. Womengo tumusavye kutwidondora, kuvuga ikimugenza, kwisigura ko atari umubeshi, atwereke neza ko ari we. Yari amaze gukora ibintu vyinshi ariko ngo ntibari bwamwemere. Urumva n'abantu bagoye. Erega utabiravye neza abantu basaba ikimenyetso, womengo n'abantu bipfuza kutemera ibinyoma, bemere ibintu vy'ukuri. Ariko Yezu arazi ko ari urwaruka rubi. Matoyo wewe ubwo rwaruka agwita urwaruka rubi rw'abasambanyi, urwaruka rw'intagondwa. None rero bavukanye turazi ko tutari urwaruka natwe rubangamira impanuro z'umukama, rutagondwa. Kuko Yezu araduhishutse ukuri. Badahindutse, eka natwebwe tudahindutse, tuzoshobora gucirwa urubanza, tuburanywe, dutsindwe n'abantu tahora twibaza ngo bari kure. Abanyaniniva canke umwamikazi wo mu buseruko ariyo Ethiopia y'uyu munsi. Yezu ariko aragereranya inzaruka. Urwaruka rw'abanyaniniva, urwaruka rw'umwamikazi wo mu bumanuko. Abanyaniniva dushiremwo n'umwami wabo. Ni ukuvuga ngo urwaruka rumwe abantu bato bato, abantu basanzwe n'abantu b'icubahiro, abami n'abamikazi. Urwo rwaruka kumvise Yezu ariko arugereranya n'urwaruka rw'igihe ciwe, ushizemwo mbere na twebwe ko twebwe turi mu gihe ca Yezu, kuko uyu munsi ariko aratuyagira. Izo nzaruka zibiri rero ziratandukanye. Ubwa mbere na mbere, abambere bari mu gihe c'imbere ya Yezu Kristo, ibintu bavyumva mu migani, mu buhanuzi, kandi byari bikeyi. Urabona Yonasi kwigisha umunsi umwe igisagara umuntu yategerezwa gucamwo iminsi 3 yose. None muri uyo munsi baronse ibingana gute? Yonasi kandi nta n'umwete yabikorana, kuko yashaka ko Imana ihana izo ntagondwa z'abanyaniniva. Raba uyu munsi abavuga ijambo ry'Imana ni ndiri. Uburyo bwo guhanahana amakuru harimwo n'ayo makuru y'inkuru nziza ni ndiri n'amajana. Yezu Kristu yaraje. None ubwo niko twahindutse gusumvya abakera. Ubwo uyu munsi niko twahindutse gusumba mu ntango za Yezu akiri muri Isirayeli abonana n'abantu bakeyi. None injiri yashwaye isi yose. None kwisiguma ibwandanya igwana, ikora ibigwanisho, abantu bamwe batunga abandi bakena. Ubwo inkuru nziza arashitse hose. Umwamikazi wo mu bumanuko ariyo Ethiopia y'uyu munsi yaje ava kure cane arondera ubwenge nyabwo bwa Salomo. Yari afise inyota y'ubuzima bwiza burimwo ubwenge n'ubwitonzi. Ivyo byaramutumye agenda ibirometero n'ibindi, afata urugendo rurerure cane. Twebwe Yezu Kristo ari ngahi wacu mu mataberenakuro yacu, mu masengero yacu, ku metero nkeyi kuri benshi. Abandi baramumenyeshejwe, kuko by'ukuri n'ubutaronse vyinshi cane, abatari bake baramaze kumva Imana, baramaze kumva izina rya Yezu, barazi ijambo ryiwe, amasakaramentu. Ariko no kuraba neza yuko ubuzima bwakurikiye.
nimurabe namwe abantu kwa Mungu baguma bikorera ibikorwa vyabo, abantu baza kudandaza, abantu baguma bigisha mu mashuri muri za kaminuza hirya no hino, kuwa Mungu bangana gute? Turatumiwe mu nkuka z'imisa ku misi y'Imana, abajayo bangana gute? Eka mbere no mu ndwi hagati ababishoboye n'abavyifuza, inkuka z'imisa zirahari. None ubwo turagenda, izo metero ntizitubera agahinga kose, ubwo ivyitwazo ntibiguma biriho. Ntitwivugishe ngo Yonasi aje nohinduka, ngo nobona Yezu nkamwiyumvira, nkabona hakiza abantu, nkabona hagwiza imikate, nkabona hahindura amazi imvinyu, nohinduka. Beshera hiyo, dufise uwuruta Yonasi, ba Salomo bari hafi yacu, aho hepfo gatoyi, aho hiyo yo kwa naka. Reka kwigirisha rero, beshera hiyo, amateleviziyo n'amaradiyo yacu avuga ivy'Imana angana gute? Ayerekana ivy'Imana angana gute? Papa, abepiskopi, abasaseredoti, abihebeye Imana barungitswe bangana gute? Ba Yonasi ubwo ntibagwiriye, ba Salomo si benshi. Sinavuze Mutima Mweranda, umwigisha w'imitima yacu, umuprofeseri akomeye cyane, uwo twaramuronse, none twarahindutse. Ariko twitonde cyane, ukubaha Imana niyo ntango y'ubwenge. Ni Zaburi 111:10. Abanyaniniva nico cabakijije, bafashe nkama ivyo Yonasi avuze maze babishira mu ngiro. Nibagiye mu mpari mu gusaba ibimenyetso, ukubonokerwa, ukwerekwa. Abahiriwe nabumviza ijambo ry'Imana bakarigendera, n'abantu batishinga kuryumviriza gusa. Tubisoma muri Matayo 7:24 canke ibaruwa rya Yakobo 1:22. Dusozere. Yesu Kristu arerekanye ko urukiza rutava ku maraso canke ku mamuko, ku ntara. Abanyaniniva n'umwamikazi wo mu bumanuko, ni abapagani ku mamuko yabo, ariko baramaze kwakirwa mu bana b'Imana. Urabona ko na Yesu abafatirako akarorero, akabavuga, akadusaba ko twobigana. Twibuke Papa Francisco ingene avuga ati, nta mweranda adafise kahise, nta mweranda adafise ivy'Imana yamukijije, nta mweranda adafise iy'Imana yamukuye. Ivyo twitwaza umwanya, ingendo, nibizoba bishemeye mu rubanza rwo ku munsi wa nyuma, urubanza rw'imperuka, ko tuzosanga abanyaniniva n'abamikazi n'umwami babitsinze, babishoboye. Igikiza abantu rero, igikiza ingo n'imiryango, ibihugu, uturere, eka n'isi yose, nukumvira Imana n'abayihanurira, nukumviriza ba Salomo, nukumviriza ba Yonasi. Nta mugisha uri mu guhangana n'Imana, nta mugisha uri mu gutegeka Imana ngo niza n'ibimenyetso, ngo nitubonekere, ngo nitwereke ibi na biriya, ngo nize yonyene twibwirire. Aho nta munezero, aho nta mugisha uriyo. Ahubwo nkuko tubibwirwa na Pawulo uyu munsi mu gisomwa ca mbere, twakire abo Kristo adutumako, aturungikiye, harimwo na Pawulo nyene, maze batubwire ivyihuta kandi vyitonderwa, kuko Imana ivyo yabikoze kuva kera, kuva ku bahanuzi. Amen. Mwari kumwe na Padiri Jeremy Bukene. Ndasavye Imana ngo ibampezagirire, kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen.